Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwa B-Info Plus kandi baramutse ndabaye n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi twacagerekezo ya 24 ukwezi no kwa gatandatu uno mwaka turimo 2025 kanangore ndamutsa cyane n'uso dukurikirana yaba ari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari mu migabane igiye itandukanye harimo Amerika, Asia, Europe mu mpande zine zose zigize isi bumve yuko tubaramukiye cyane ngiye kuramutsa bose muri rusangi bumve yuko tunabakunda cyane. Uno musi no musi udasanzwe ko twari dusanzwe dukorana ibiganiro umusisanguzi wanyu aho nababwiye yuko yabuze umuntu ari pro cyane biba ngombwa yuko ari bafata responsibility mu ntoki ariyo mpamvu mubona yuko atariko aragaragara nkuko twari dusanzwe tubikoreka. Rero tubandanye tumwifuriza kwihangana muri ibihe bitoroje, tumubwiye ati condoléances kumbure Imana ikomeze kumuba hafi mu bigiye bitandukanye. Rero nashimye kugaruka mu mirongo y'urugamba aho ubona yuko hari bidasanzwe na cyane cyane mu bice bitandukanye, ndavuga ngaha mu buseruko bw'igihugu ca Congo. Turaza gusimbira muri Masisi tubabwire ngene situation zifashe, ubona yuko imigwano naho iri imanije saho gusa. Turaza gusimbira muri Rucuro naho havuga ibidasanzwe aho kwambikana cyane kwatsimiriro ku mpande zose arivyo biriko birarangwa, ariko imbere ya vyose mu nkunde duhere ngaha muri Kavumu ku kigo c'indege neza kuko c'indege ca Kavumu ibintu nibisanzwe. Ni nyuma y'igihe kitari gito ingabo z'u Burundi ndetse na wazarendo ziriko ziragerageza zigera amajanja niko no bivuga kino kibuga c'indege ca Kavumu, ariko amakuru dufise kugera no mwanya nuko ikibuga c'indege cyamaze kuba tombe n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na wazarendo. Ibi vyabaye inyuma y'igihe gito wazarendo yitoza utunyoni abantu bakibaza ati ko mwatubwiye yuko wazarendo yamaze gushika mu micungararo y'igisagara canke ikibuga c'indege ca Kavumu, ubu bimeze gute ko mutatubwira ama operation ariko arahaba? Abandi bakibaza yuko wazarendo ikigandariye umujenerale wabo yari isanzwe yaratakaje mu misi yeze ahitangwa n'ikibazo c'ubugwayi, bavuga ngo niyo mpamvu ama operation aha muri mu kibuga c'indege ca Kavumu ariko urahaba. Ubona yuko iyi wazarendo yari yinjiranye inguvu zidasanzwe mu kwigarurira ubuce bumwe na bumwe gukikuje kano gace canke kino kibuga c'indege ca Kavumu. Ibintu rero bidasanzwe, murumva yuko ingabo z'u Burundi iyo bazirungitsemo ziriko ziragikora neza atakibazo na kimwe. Aha rero novuga yuko amashimesha ari ingabo z'u Burundi, ubona yuko arizo ziriko ziragira ingufu cyane mu gukora ibitero bigiye bitandukanye cyangwa operation giye atandukanye mu kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu kibanyi ca leta iharanira intwaro rusangi ya Congo. Si ivyo gusa, amakuru ni menshi mu nkundire neza na neza dusimbire agace bitwa muri Kiyeye aho M23 ariyo nyene yatakiye ubwayo muri Kiyeye. Abahazi abacaja muri commentaire batubwira ivyino operation ko ndababwiye ukuri nuko ndabahenze. Muri Kiyeye habaye imigwano idasanzwe kuri uno musi nyene aho iyi M23 yagavye ibitero ku birindiro vya wazarendo kabisa, iracanira ku muriro wazarendo. Vyari bitero vyaboneka neza yuko uno muhari wa M23 wavyiteguriye Mr. Rimike canke ibihe bitari bike kugira ngo bikunde bashobore kwigarurira kano gace ka Kaye. Ati rero vyagenze gute muri Kayeye? Imigwano yabaye ndetse bagiye barakoresha inkozi zitandukanye, inkozi zikomeye ubona yuko za mashingani n'izindi nkozi zigiye zitandukanye ariko zikomeye zane mu kazi kadasanzwe niko kuhangana n'iyi wazarendo. Ariko ikintu cyagiye kuhaba cyanatangaje abantu benshi, iyi M23 yakoze igitero aha muri Kiyeye birangira inaniwe, ariko ko vyagenze nuko wazarenda amakuru dufise yize nuko yacitera contre attaque kabisa, irashobora gusubiza inyuma mwasi wayo, irashobora kuyipusa kabisa, irayisubiza inyuma atakibazo na kimwe. Kuvyo byashoboye kononekarira bigiye bitandukanye, haba bene gihugu bashobora guhitanwa n'amabar perdu canke hagati y'abagwanyi hakabamwe abitaba Imana, ntavyo turashobora kumenya, ariko nitwaramuka tubirose abari muri groupe yacu ya WhatsApp turaza kubibaha kugira ngo baze barabona yuko tutagenda tubaha ibintu tudafitiye amafact, tubahe neza na neza ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Ibi rero tubihabwa n'ikinyamakuru cyitwa La Potentielle niyo iri kiravuga cyane cyane ku bijanye n'iyi migwano yahuje le wazarendo cyangwa coalition ya FARDC hamwe n'izi ngabo
cyangwa n'izinyeshamba za M23 canke RDF mubona yuko ari ingabo zifashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda. Boneka yuko uno musi ibitero vyagiye biboneka mu buce bwinshi bugiye butandukanye kabisa, biraboneka yuko ingwano isa niyatanguye gushasha. Tugiranije kuraba n'imisi ibiri yarirenganye, twabona wazalendo ari iri kirakora ama operation yonyene, ariko n'ubu turiko turabona na M23 kirakora yandi ma operation, kandi ama operation akomeye cyane, ama operation novuga yuko aramu ya muri ture kabisa. Biboneka yuko aba bagwanyi babaye determiné, nabo baravuga ati aba bawazalendo ariko baratugaya mwino misi, bisaba yuko natwe dushiramo agatege tugakora nk'abantu b'abagabo, tugasobora nabo kubirukana muri Sud Kivu nka yose. Dusimbire muri Rucuro hari ku munsi w'ejo, aho abawazalendo bari bomoye inyeshamba za M23. Hari ubuce twagiye tubabwira abawazalendo bashoboye kwigarurira mu buryo bweruye, harimwo Ishanja, Gihumba na Nyanzare. Ishanja, Gihumba na Nyanzare nubuce uno muhari canke zino ngabo za wazalendo zari zase zino nyeshamba za M23 ku munsi w'ejo. Ariko amakuru dufise nuko aba M23 mu masaha y'ijoro basubiye kugaruka kugaba ibitero mwibi bice basanzwe barambuwe ku munsi w'ejo. Ati rero vyari bigenze gute? Ni nyuma y'amasaha make bahavuye harabaye imigwano baragize abo barigarukanye, baragize yakopire baragaruka. Ubona yuko haci haba imigwano idasanzwe, aho bavuga yuko basanze aba wazalendo nabo bataryamye mu kondora zosi, mugabo ntivyabuje yuko iyi wazalendo iremegwa, aho yagerageje gushaka n'amakamfara ariko ntivyakunda. Mugabo amakuru dufise nuko komeje kwihagararako mu buryo bukomeye, vyarangiye waza yongeye kurinda ubwo buce yafashe. Birangira ino M23 idafashe buno buce, ubona yuko yari yifuza ku rwego rukomeye. Biboneka yuko ari nk'agasuzuguro, kubera ko bari bamaze kubwambogo, baravuga ati twabwambowe mugabo dutegeza kubwisubiza. Ariko iyi wazalendo yakomeje kwihagararako mu buryo bukomeye. Uboneka yuko tugerageje kuraba n'ubwinshi bw'abazalendo bari bake pare raporo yaba ba M23. Iboneka yuko aba M23 bararose n'ama ahamfora agiye atandukanye. Aba wazalendo twavuganye basanzwe bari ngaha muri Rucuro, batubiye ko bitari vyoroshe, mugabo bo bavuze ati bavuga yuko aba wazalendo ari chai ya rangi kabisa. Aba wazalendo niyo confidence yase, babona yuko umu M23 biba bigoye cyane kugira atsinde umu wazalendo. Nk'umusangozi wacu yamayivuga yuko baba baninkwereye ubuyi mu gatondo hamwe, ushobora kubarasa urusoro rukidonda. Mu nkundire mu kurangiza igano cyacu tunyaruka, uno munsi nababwiye yuko tutaza duteba mu bigano bigiye bitandukanye, kubera ko wahora dukora ubusangozi canke analyse. Abenshi bumvise ikibazo yagize dusimbire muri Masisi, naho ibintu ntivyari vyoroshe muri Masisi. Tubibutse yuko aba M23 bahafise abagore, aba M23 bahafise abana, bahafise imiryango. Ushobora kuhamukubitira agaca agenda akiryamira canke agenda muhira bakamucumbira ubugari. Rero iyi Masisi biragoye kugira ngo wumve aba wazalendo plutôt aba M23 bahavuye burundu muri Masisi. Rero ati vyagende gute? Mu nkunde dusimbire neza neza muri groupe Magatoyi. Muri groupe Magatoyi kuri uno musi hazinduriye imigwano idasanzwe kabisa. Ingo imigwano yari kiravuza ubuhuha. Ibi tubihabwa na societe civile ndetse na Radio Okapi zisanzwe zikorera muri leta ihana intwaro rusangi ya Kongo, cyane muri Sud Kivu. Muri make aba bawazalendo agace bari bafise ntibashimye kukarekura. Aka gace gatoyi kari gafiswe n'abazalendo, ariko iyi M23 bagaba kibitero, ariko baravuga ati wangu hagace nitukarekura. Vyarangiye kano gace n'ubundi kagumye mu minwe y'abawazalendo. Ati rero kubera iki mino misi aba M23 batariko baragira kayisite nimwe mu migwano? Nuko aba wazalendo ugerageje kuraba wazalendo ya kera plutôt aba M23 ba kera na M23 bubu baratandukanye cyane. Twarababwiye amawakirite yagiye araba ahagiye hatandukanye, aho twabereka yuko bazana abana bakiri bato, bazana abana batazi ivyo barimo, aho abenshi babakura mu makambi, ku marigara, ku mashuri, bakabazana mu yimigwano, bakaza guhangana
n'ababigize umwuga canke abibazemwo imyaka, ndavuga nk'ingabo z'igihugu c'u Burundi murabizi amateka yazo, zimaze gukora vyinshi bien sûr, zaragiye muri Sudani zirakora ibikomeye, zaragiye muri Centrafrique zikora ibikomeye, ziragenda muri Somalia zigarukana amahoro n'umutekano. Rero biragoye cyane gufata umusirikare w'igihugu c'u Burundi ukamutega abana no kwita yuko batarava kuyo. Iki kirundi kiragoye sinovugira ngaha, basi hataragera aho bigezanye. Rero mu gihe uri biba vyitewe kuri uko bashora kw'icumu, rero ndumvira cyane ikigongwe bano bana bariko barashorwa mu vyo batazi, na cyane cyane ku bana b'igihugu cy'u Rwanda. Narirya kenshi mura ndonka ubutumwa bw'abamama canke abavyeyi babo bana bavuga ati twebwe abana bacu ntituzi iyo bari, twumva bari muri Kongo n'ibindi vyinshi, bakaza bumva mu minsi mike cyane bahaye amatangazo yo kubika. Murumva rero kabara kababaro kadasanzwe kufata umuntu ukamujana mu bintu atabashaka canke mu bintu umutima wutifuje, murumva ko mumugira inabi bakabashora kuri songoye. Nico novuga rero gufata aba bana ukabashira mu minwe canke ukabishira mu guhangana hamwe n'ingabo z'igihugu c'u Burundi, biba ari ibintu bitoroshe. Dusubiye no kuri aba bazarendo, burya bazarendo ntiboroshe. Abazi bateka babazarendo n'abamayimayi kera bitwa abamayimayi, mu bwo buyitwa abazarendo. Murabizi ivyo bakoze, murabizi barabasuma bariba, rero n'abaroberi muri make. Rero biragoye gufata umwana yahora yirira ubugari n'ibiharage canke n'indagara muhira ugacumuzana ku rugamba, urumva yuko ubu mushoye kuri songoye. Rero ngirashimye cyane abantu bose twabanye muri ano makuru, nizere yuko yashoboye kubashikira atakibazo na kimwe. Reka rero dusubire mu gikoni, niko no bivuga, kugira ngo tubandanye tubatunganiriza ayandi makuru. Nariryo ubona yuko amakuru ari menshi y'ibigende biraba ahagiye hatandukanye. Hari amakuru menshi ariko aravugwa kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu kanya gato munkundiye ndeza kugaruka kugira ngo tugire ico tubivuze ko. Ubona yuko amakomantere yabaye menshi, aba baravuga ngo ibi nivyo abandi sivyo, mugaba mu kanya ndaje ndikwina ndabahe ukuri kose vyimva mutima. Ndashimiye abantu bose baravye kino kiganiro kuva mu ntango zacu kugira no mu musozo wacu. Nizere yuko bashoboye kumvira vyinshi. Tubasaba ni kubandanya mudushigikira, mukafyonda subscribe, hama mukagomba mwironkera ibiganiro vyiza kandi ibiganiro bizira kanenge, ibiganiro bigezwe. Comme conclusion nuko twabwira yuko mu migwano M23 yagavye muri Masisi, muri Rucuro, tahayisite nimwe yigezira. Kini mwotahura nuko ubu tuvugana ikibuga c'indege ca Kavumu, ikibuga c'indege ca Kavumu, ingabo z'u Burundi ndetse n'abazarendo zamaze kuba zihagaragara 100%. Karenda bashimire cyane, nizire ko tongera guhura no mu kindi kiganiro. Bye bye.